yes nibigiri kumbere CK araza kumwereka baza kunya byinshi kuri Yeni hivyo kila siku. Naona na brother. Ndamgira arikora ndi. Kundi ni mara ndimo ni shida sana. Nibigiri ariko arakubwira yuko yamara umunezero ariko ari abantu bafise ponyo bafise money bafise ubuzima bwiza badafise uno munezero afiswe bigiri. Yes man. Umunezero ukura he bigiri? Nukuri naje ndavyisanzemo uko. Avyisanzemo. Yani vyisanzemo kabisa sivyo nari nateguye sivyo novuga ngo ni Imana gusa ubuntu bwayingirira. Kuko urabona ko bivanye n'ubuzima ndimwo ngene meze. Urabona imvuze ngo niyimvire ngo niganyire. Urabona sinoja kwimva ngo nzogura imodoka. Ntandi shesheti niyambariye murabibona babibona. Buri munsi twamatura turi ino emwe guhera ku wa mbere shika kwa Mungu buri munsi twamatuzanana kuko iyo ntaje ndamugirira isuku ndamufata nkagakinga biramugora kushikino. Indirimbo ya Sadbi Kunda ni yahega. Indirimbo ya Sadbi Kunda 50 100 satura mabafu. Mbona abagabo bakunda abagore bafise ibishushu. Ningorane mzee. Leo nyingine ni furahisha sana. Osura. Kama Ulaya mzee. Yego shaira mtoto anakupamia bigiri. Chukua hiyo. Mshukuru. Imani muheza gere. Bwana wewe amen. Yego sha. Ninajojua masera. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor, this is Step Media, channel progress for this industry of Buja Flavor, checking amakuru cyane kibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nk'uko tubikora reka tuze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurukira namwe gakunzi ba Step Media 257 wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana for support bamutwereka kuri mikuru kumwe na Benny Biande Camera CK Professional dufise ibihumbi 7 twa tujya mu 8 turifuza yuko dukwiza ibihumbi 10 muri kuno kwezigwa kwa 8 nyene turifuza ko dukwiza ibihumbi 10 bakunzi ba Step Media 257 tutaziko vyose mu bishoboye. Yes uno musi naho ndi kumwe nandi mutumira nje muraza kumenya mutumira nje witeka n'umugenzi cyangwa n'umuvandimwe cyangwa n'umuntu umurundi mugenzi wacu asanzwe agendana ubumuga. Yes je nkaba nzi yaramwizi kwizina rya Bigiri ariko akaba yaramenyekanye cyane kuka video kijya gihe bamwerekana ari kugakinga kiwagenda aryoherwa cyane n'amayekute yaravuze ngo araza kuza ngujya ariko araza. Yes ngujya turaza kuyaga byinshi twavuga ko tuzagurira ngaha akunze Step Media 257 yes turaza kuyaga byinshi twumva ibyereke ubuzima bwiwe ko benshi cyane baramuryoherewe benshi barafije kumenya ubuzima bwiwe kandi turazi neza yuko abarundi muri mu Burundi cyangwa mu mahanga turifise wa mutima wo gufashanya hagati yacu. Mbega ubuzima bwe bumeze gute? Mbega wibaza yuko akunda iki mu buzima bwiwe? Wibaza yuko byamugendeye gute kugira ngo agendane ubumuga bwiwe? Araza kutubwira uko bimeze. Yes nibigiri kumbere CK araza kumwereka baza kunya byinshi kuri Yes yakuza Step Media araza kutubwira lakini umuririmbyi akunze kumviriza cyane ko ndabona ko ari umukunzi w'umuziki yambaye amaekuteri misi yose ndamubona muri ubuvuzi bagerese twibiribwa. Yes yakuza Step Media 257 reka tuyage nawe gatoya Bigiri yuko hayo Sasa ni aje? uko bien Uko sawa? nakuona Uko bien kama Ulaya? Fresh supu kabisa. Unatokea wapi Bigiri? Unatokea wapi? Mimi natokea home kama Ulaya. Kama Ulaya. Home kabisa brother. Hapa sasa niko mshow sana. Uko uraryoherwa. Kweli brother. None ko tabundi buzima mzee. Tabundi buzima. Atari kuryoherwa nakiriwe. Eka ntawuzo myaka ija. Yego papa wanje wayivuze ntiyabeshe. Yego. Nana kuvyo byose ari ngorane gusa. Kabisa. Kwiryohere gukiya amahoro gusa. Neza. Yego turashima. Bigiri bimeze gute rero Bigiri? Je ni sawa vraiment putain. Yego. Yes kwa dukurikirana ndashobora kuramutse baramutse bakunze badukurikirana abakunzi ba. Baramukije bantu b'Imana. Muraho murakomeye meze bon. Abari mu Burundi bari mu mahanga. Abari mu Burundi n'abari mu mahanga ndabaramukije sana. Big up sana kama Ulaya. Ninde kuri micro Bigiri bakwita gute? Bigirimana Prosper. Prosper. Bigirimana Prosper akava mu ntari yahe? Ava mu ntara ya Cibitoke. Cibitoke cya Bujumbura canke? Cya Rugombo.
nigorane mtabu Ningorane. Yego. Yes, inakwambia ni Bigiri like turifuza kumenya ubuzima bwiwe mbega Bigiri. Urifika Bujumbura washyize Bujumbura gute Bigiri? Bo Bujumbura ndaraje natanye n'umuntu. Yego. Usanzwe ukunda iki mu buzima bwawe Bigiri? Umuziki. Umuziki. Yego. Umuziki? Yego. W'abarundi w'abanyamahanga. Bo muziki yani nachangiwa abanyamahanga kama hivi ni rafiki yangu akunde boy awibona muraibona koje hono ku mgongo mandi gado kama Ulaya Uko satura satura Nigora ni mtamu. Yego. Ewe kuna ndega mu Burundi naho. Bo satubi satura mabafu. Unakunda satubi? Nakwambia ni yaga. Kweli brother. Niaje brother? Safi sana. Mko sawa. Safi sana. Indirimbo ya satubi kunda ni ya hega. Indirimbo ya satubi kunda. 50 100. 50 Satura mabafu. Mbona abagabo bakunda abagore bafise ibishushu. Ningora ni mzee. Leo nyingine ni furahisha sana. Na hakuna nyingine. Ukisikia nikisikia ndo pakatima kanaremba. Ninoma mzee. Kabisa. Gesi uri Bigiri akubwira yuko we akunda Satubi. Bego beza ko mukunda Satubi kuri. Bego beza ko aramaze kura. Ukikutana Satubi leo uri na Satubi no munsi wo mubwira iki? Satubi vraiment ni sana na ni rafiki yangu sana. Rafiki yako sana. Na hivi na nimeona hizi siku watuonani nitubonana muri minsi. Sinzi utukogwa arimwo. Zasa ko tuyaga urabona ko ubuzima ari hatari tukavugana basi. Yes. Sasa Bigiri Satubi ko tuzi ko ari umuririmbyi like muzovugana mu changing about ko tuzi ko Satubi basiga akunda ibintu by'amakoperative like yagushira mu shira hamwe giyo canke muzovugana about kugira ngo mukuri ndiri. Yego Imana yo ngifatije mu cyane. Muzovugana kuvyerekeye iki? Kuvyerekeye mbo no muziki. Muziki. Urasi kuririmba. Bo jewe kimwe gusa ndashaka yuko nanje no kikawongeze. Urabona turabona ko ubuzima ndimwo urabona ngene bimeze. Ndagenda umuga. Hariho abantu benshi bakomeye bafite amagari bafite ibintu. Ifuza kugira umunezero nk'onama ariko bikabura. Bikanka muzee. Umunezero umeze gute Bigiri? Mwiki cyane kuryoye kwa amahoro. Twereke Bigiri. Konde number 1 wanza kwa kuri visa kuri di Bigiri awasha yani hivyo kila siku Naona na brother. Ndamgira kari gora ni. Kundi ni mara ndimo ni shida sana. Ninoma mzee. Afu murazi uranzi ko Bigiri yoshora akazi ko kwiradi. Bari urazi kwa ni mama. Ninoma man. Ndamgira ko ari gora ni gusarika twiko. Niko kundi nyene ha. Bya bindi nyene. Nawe cyo byumva. Yes ni Bigiri ariko arakubwira yuko yamara umunezero ariko abantu bafise ponyo, bafise money, bafise ubuzima bwiza, badafise uno munezero afiswe Bigiri. Yes man. Umunezero ukura he Bigiri? Nukuri ndaje ndavyisanzemo uko. Avyisanzemo. Ni vyisanzemo kabisa sivyo nari nateguye sivyo novuga ngo ni Imana gusa ubuntu bwayingirira. Kuko urabona ko bivanye n'ubuzima ndimwo ngene meze. Urabona imvuze ngo niyimvire ngo niganyire. Urabona sinoja kwimva ngo nzogura imodoka. Ntandi shesheti niyambariye murayibona bayibona. Satubi yavuze yuko ari kugura imodoka kugira ngo twese tutere imbere. Ariko bivanye n'uburyo bufise ngene ubona ubayeho sawa ni bon kuyigura ni sawa. Nuko mbona sasa yo yabayibanga. Yego cyabaye ndanze. Ariko rumva. Ariko tuzira kuziya buzogenda neza cyane. Byose hamwe n'Imana kabisa tuzobaho kabisa. Yego. Bigiri wibaza yuko ari ivukana n'umwana w'ikinege cyangwa afise abandi bavukana. Bo ndafise abandi tuvukana cyane. Yego. Bigiri n'umwana wakangaye mu barabanga. Bo mu bana ngira umwana wa gatatu mu bana 10. Mu bana 10. Yes bakuru biwe nabo nyene haro bagizemo ikibazo cyo kuvukana ubumuga canke ini Bigiri wenyene byashoboye kugenda gucyo. Bigiri niba byashoboye kugenda kucyo abandi barakomeye. Umva ko ari ubuntu bw'Imana. Yego. Bigiri yama yifuza iki mu buzima bwiwe? Bo je ndifuza ko noshika hongeze no tera imbere nanje bakamya ati Bigiri Imana yarumuremye kabisa. Rirabe vraiment je ndifuza yuko mu buzima lakini ko nzo umustar ko umustar nkawa asa muri studio atura sana
si byose ni shetani baba. Nakwambia ni noma. Nakumbuka sana noma. Bigira mfite icyumviro cyuko yoja muri studio kumbure akaririmba unuvuga aserukira abandi bagendana ubumuga. Yego cyane bigiri. Yego. Kandi na cyane muri no minsi kuririmba bisigaye nk'akazi. Ni kaga nakazi kabisa. Yego. Kandi karoroshe. None hamwe woronka novuga nk'umuntu novuga akwishinga bigiri. Umuririmbyi mwitaga bigiri. Nukuri nogerageza. Konde ge. Jesi. Hakuna mwingine kama sio Konde boy. Kabisa. Nasikia big up sana Konde gang. Kabisa. Wanta kwa. Ongera ni fake. Nandababwiye yuko tarike 20 mwese ni mutangu. Kabisa. Tuzori haha nyene. Uwakabiri wo mu Burundi ukabukunda. Konde. Satu. Satura mabafu. Ego ndamubwira ati Imana iguhezagire cyane awerere mta. Kabisa. Ramba mta. Yes, kandi turizera yuko muri no minsi Sadbi tuzogerageza uburyo bwose kugira ngo mure na Sadbi. Yego mubamukoze. Kiganiro ndazozokibona. Mubamukoze cyane niyo ndoto mfise navyo ndiko ndasengera ku Mana. Yego. Yes, ni indirimbo izahe novuga wibaza yuko novuga bigira kunze kumviririza ku munsi. Mbo ku munsi. Ku bivanye mu Burundi za Sadbi zo mu Burundi. Bo ni nyinshi. Umuririmbyi wa mbere kunze kumviriza. Twavuganye Sadbi. Ari Big Farious. Big Farious, Fizo. Fizo, Bantu World. Desidera tutti. Better than Dave. Wapia tatu. Ewa wanta gwani shofwe bifeso ndo froka makao kama dawa. Wacha wamuomba ndiba. Corridor Magic. Mga. Corridor Magic watu waine huyu. Kweli. Watano. MB data na way. Kama Very MB data. Noma. Tunaenda wa sita. Uliniuliza wangapi brother? Nilikuuliza wengi tu. Ni wengi brother, unajua? Kuna sindishasema Corridor Magic MB data. Face on the flow. Yani na hawa double J ni rafiki yetu sana. Tuwasema big up sana, waandae mchezo mbili muziki kabisa. Kweli hao wote tunawajua. Hawa kina Trezo na Rapi. Tuati waleta kitu unajua ngoma yao sana. Inaitwa na kufuata na kuyo. Tunaicheza. Na kufuata na kuyo. Yo. Kabisa. Yes, unibigirije jana kuita moraliste bro. Kweli vraiment nubeshe kweli. Na mutima mubufise. Oya. Sinda nashavura. Abandi bantu bogira ibibazo novuga like bakagira novuga nk'ubwo buzima usanzwe uri mu kugendana ubumuga bogira stress nyinshi ariko turabona wewe uri umunyamahoro bro. Yego kweli nukuri. Nubeshe cyo nukibeshe ko kabisa. Nigiki none utumirira nabandi canke ubwirira nabandi canke uhumuriza nabandi basanzwe baravukanye ubumuga. Bo nababwira yuko atakwiganyira atakwirira. Urabona ko ibyo bari banga. Yego urabona ko ibyo umwaka bitoroha ariko byose hamwe n'Imana bizokunda. Byose hamwe n'Imana bizokunda. Ariko kimwe gusa nobabwira yuko kwiganyira si byiza. Tuya amahoro kuko byose wihaye amahoro nagidashoboka imbere y'Imana. Kuko n'Imana ikunda umuntu atiyumvira atiganyira. Kabisa. Aguma yiha amahoro. Yumva ko Imana ishoboye byose. Kabisa. Yego. Reka kwiganyira rero kuko si wowe wabishatse ni ku mugambi w'Imana. Yego yego kabisa. Ni cyane yes bigira tubwiye yuko arifuza yuko azo umuririmbyi mwiza. Mbega wibaza ko ukora dukurikirana ko yakuryoheye ko yakweretse example nziza yo kuba moraliste. Même si nawe ufise mu bibazo bitandukanye. Urashobora kuba utavukanye ubumuga ariko abusenze ufise problem familial. Ingorane zo muhira cyangwa ingorane novuga zo mu rugo. Ariko utegezo kuba ufise novuga wa mutima ukuvuga ati Imana iri kumwe nanje kandi ndizera yuko Imana izo mu munezero. Yes. Sivyo none bigiri. Yego kabisa. Wamara imisi se nabigira kunyene. Buri munsi twama turi ino emwe guhera ku wa mbere shika kwa Mungu buri munsi twama tuzanana kuko iyo ntaje ndamugirira isuku ndamufata nk'agakinga biramugora kushika ino biramugora gushika ino nko ntashobora kunigana muri bisi ngo yurire bisi ariko je maze kuza kamara ku telefone ateye mugabo ugeze tije nashitse ndi ngaha yashaza nkaca mitenda mushikira muri dushe nkamwoza ngiye kumwoza nca ndamwambika impuzu nkamusiga amavuta ngiye kumusiga amavuta nshaka nsohora hanze ncanza kumuterura nshira ku ikinga dufata inzira ija muri ville tuzino buri munsi Imana iziguhezagira amen kuko ivyo ukora nta mpembo ukeneye ariko ubikora kubwo uwerekane novuga example nziza n'abandi babikore ngo urabona nta mahera yoronka yo kumpemba kandi nanje nzi ko mfise umugore n'abana babiri none ubona byoca byishoboka gashaka kabisa biragoye ariko ubikora kubwo ubufasha ugomba gufasha novuga umurundi mugenzi yego kubwo ufasha kubera nari mfise uwundi
yavuka mu Kayanza twagendana ubu naho twamenyaniye kwa Siyoni aho yamaze gupfa uca turahurira ku kango nkunda ka filme nje kuraba filme ku kango ca turahura aca mbwira ati none mugabo siga yubahe tije nambwira kuvo regise hapfiriye mundibereye muhira regise kubera niwe twari twaravuganye nzoza naza nyene kumufasha ariko yarapfuye kandi aca mbwira ko avuka mu Kayanza je urendi muhira una urafise telefone cya sinari bwayigure ntayo mfise ati rero ejo ndakwereka homba byo tuzindukuze none ni kibazo umuntu acagira ati mbega bigiri abayeho gute like inzu abayemwo bimera gute ayiriha gute canke ari muhira ahantu aba canke nahantu bamuhaye abe bimeze gute ubuzima bwe bumeze gute ahantu aba nahantu umuntu yamuhaye inzu abamwo ntamurihisha ntigera murihisha oya nahantu yamuhaye abariberaho kandi muyizi inzu nziza kweri yego none ubuzima bwe bumeze gute wumva yuko aronka abantu bamufasha aronka cakindi abayifuza nuvuga agasabuni like gahuzu nuvuga kurumva uko akunda umuziki cyane araronka nuvuga na ya chargeur ibintu vyiwe bigenda gute byose arabironka kubera urabona abantu si babi bose arashobora kuva yakamufasha akavuga ati akira n'iki gihombo gura isabune akagura isabune akagura ya mpuzu yifuza mba bagwaye nka 5 ushobora kucurira rimwe ushobora kuca tujya muri restaurant tukaza tujya 2 urasa ahantu tuvana dufata itike ngo tujana na bisi iri rikomeye tugacirika tujya 2 ayandi ubike tukati tujya uko akaza arabika akwiye urabona ko yikundira n'impuzu zabeye yikundira uduhuzu nyene twiza nyene tugezweho none uwe bayifuza kumufasha like bigiri asanzwe abahe bigira ba mucarama hepfo ya Sembazire arafise telefone telefone ari nayo Imana yaramuhizegena n'umuntu umenga akoresha na WhatsApp WhatsApp ari nayo ko murayaga umwandikira kuri WhatsApp iyo muronka kandi iyo mwishura ayikoresha neza cyane buri kanya ashobora kujya amateba akiri kuri WhatsApp na cyane ndababwira yuko je nta nimero yiwanje nza gutanga nibigiri wenyene zo gushaka nimero bigiri we boss mimi nataka sasa tuone sasa kwa kunani kwa kuambia watu kwa sababu hapa uno musi je nakungutse wewe ubaye mugenzi wanje ariko abandi bariko baradukurikirana ngaha like wateramishije kandi bo nabo baryohewe sivyo birabasha kuba bagenzi bawe turifuza yuko uduha nimero yawe bazokoma bakurondera ko kuri WhatsApp cyangwa kuri yape yo inimero Jesse nimero ukoresha bigiri walivuze kuti inimero ya nako ndumva konde boy tembo Jesse ticha konde boy kabisa inimero ukoresha bigiri like nk'umuntu wayifuza gukurondera kuronke neza ni 68 56 84 60 turasubiramwo 68 68 54 turasubiramwo bigiri 68 56 84 60 uba yifuza gushika hasanzwe uba yo gusangahe Mucarama abita kukanga ubaza weza ati konde boy jeshi abahe batarangira satura mabavu kabisa ya no masana bifese ndo flow kama kawaida baba safi sana urukura mumva arakubwira yuko wifuza kumurondera mushire kuri zo nimero ziwe je nimero zanje ntanga nimero za bigiri wifuza kumurondera cyangwa wifuza kumufasha cyangwa wifuza yuko like mo changing a mind ko bigiri ariko bigiri je nafise kibazo bigiri nk'ubu buronse umuntu agwo mutahe niho dandaza kabigi bien ça zogenda neza fresh uhotandaza utuntu twawe kutudandaza amayikutere nyene amayikutere tuyita bigiri tunarangwa ikutere se tuyita bigiri kunde boy Jesse yes umuntu yo guha nk'ibiki kugira ngo udandaze bigiri like nk'umutahe bivanye n'uburyo ubwo ariko bose umuntu aguhaye umutahe ego urabona ibintu byo birazimvye ariko urashobora ati je nose nk'aya mahera ndashobora kudandaza nk'ibi ndabona uko umenga vyonyorohera bigiri oya bisaba yuko tugira vision kwanza barura kugira ngo none nkawe wowe wifuza kudandaza ikiga bigiri cyo wifuza je ndagufashe vyiyumvire urabona oya biva uburyo bibonetse ni ibintu nivyo bona icyo uwoma wishira nuvuga nko mu migambi yawe uvuga ati je nka jewe ndifuza yuko nodandaza bino bintu oya urabona brother biragoye yes ndashobora kuvuga ngo nodandaza ibi ariko ugasanga nta nayimbi moyo mfise ariko ugasanga undi muntu akora kurikina ntari arafise amafaranga arifuza yuko yo gwagwira gudandaza yes ivyo bintu no wodandaza nibikiga bigiri
bo ibintu byo kuvandereza vandereza nshafata nk'utuntu nka tenda gusha kabisa sana harabe uko najewe no kwiteza imbere kabisa Yes. none nk'utwo tuntu kugira ngo utudandaze like tuboneke tugusaba umutaye nk'amafaranga ngaho bo yani sinumva jewe urumva ucombeshaho gusa simvuze ngo amafaranga no ba mbona mengano bagiye kugira reka basi tuvyoroshe wowe afise uwo mutima iyo kurondera kuri telefone tukayivuganira yego kabisa sana gesta kubwira ati akaryoshe nigahora mwitama reka tumureke bigira ibandanyiza n'akazi kiwe bigira uruko narujya kure nyuma turudie kule mimi narujya kule plus narujya kule yes safi kabisa jeshe nakwemereye nuko nzoborondera Sadbi kugira ngo muvugane hama n'abantu uzoboneka cyose azosha kuri nimero yawe uzobona bakwandikira bonyene bakwironderera yes urakoze cyane ndabibutsa yuko sibigiri yabigombye ariko byose ni ku mugambi w'Imana uno munsi ni jewe uno munsi nibigiri ejo zo bari wewe kandi utabikoze Imana izo bikubaza nimba ufize kubikora bikore nayo bigihumbi nayo bijana bigiri yoshima sivyo nane bigiri no yes no tubiki ngorongwa oshi ukakavuye ku mukunzi nikabagato kabisa yes bigiri twisubirira ya kumbuga sha wewe twidugire kabisa sana nakwambia ni fa show sana brother ni noma mzee hapa tanche ticha konde boy uje konde boy kama Ulaya acha nimsukume basi na mimi leo acha nikusukume basi bigiri wetu bigiri baba na baba ticha konde gay yao wa kwetu yes nakuona yeah bigiri baba na baba nakwambia digira osura kama Ulaya mzee yego shaira mtoto anakupamia bigiri chukua hiyo mshukuru Imani muheza gene ugana wewe ame ego sha ninachojua masera tena yagiki ndo maana singisiera tena weraziki mafungwa andika kwa dera tena weraziki wala kunoma nangwa sinderera yeye apendagi makiki onana muziki naweza kuimba na kucheza ona vana bitesa dimajina nimeanza kunigeza muziki naweza kuimba na kucheza ona vana bitesa dimajina nimeanza kunigeza ana ticha ticha konde ebara tuzosubira Geisa kuzo stependa kuri gatanu indwi tuzosubira no gutaha warakubona beni kuri micro band camera zike professional like bigira tubwivye ubuzima bwiwe tuzosubira bye bye